Ndabaramukije abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose, nongera ndabatumira bakanda subscribe hama mukomeze kuraba ibiganiro byacu twama tubaha iyo twama dusanga abantu bari mu kazi tukaganira nabo bakatubwira intambamye zabo, hama mukahigira byinshi mukatahurira byinshi. Uno munsi ndi kumwe n'umumama nshaka tuyage nawe, ni umumama asanzwe adandariza mu isoko nkuru ya Nyanzarake. Turafise byinshi nza kuganira nawe, ariko icya mbere nagusavye ni gukora subscribe, ugakora na comments, hama niyo waheza kumviriza ikiganiro. Yambu muvyeyi ndi kumwe nawe, nari nshaka abari kuturaba bashobore kumenya ati mbe mwitwa bande? Ni Mama Ira. Ni Mama Ira. Mama Ira asanzwe adandariza mu isoko nkuru ya Nyanzarake. Mama Ira, ndabonye uradandaza inyanya, intori, amavuta n'ibindi. Ndashaka ndakubaze mbe nize ntambamye ukunze guhura nazo muri kano kazi kanyu? Intambamye dukunda guhura, hamwe turabura abakiriya, hanyuma muri ibi byajara byacu nabyo dukunze gutora birakunda gupfa, mugabo hanini turabura abakiriya. Ego, hari abavuga yuko ibidandazwa musanzwe mudandaza byoba iyo biva byoba birangurwa amafaranga make, ariko bishitse no bikadanaza amafaranga menshi, cyo byoba biva kuki? Ibidandazwa byaraduze. Ikintu cyariko kirakoroka ni itomate gusa, mugabo nk'ibyerekeye ibitunguru, intore, amashu, iyo nyobura tujya twose tundi tudandaza bijya amabeyi yagumye aduze. Okay, hama muvyeyi nashaka kumenya ikintu kimwe. Muri kano kazi hariho abantu benshi bavuga yuko abadanazo mu isoko ngo baridoga ngo hariho abantu badandariza mu mihira, mu mihana cyangwa mu masoko atamenyekana, ati biratuma abadanaza nabo badandariza mu isoko nkuru kandi banariha n'ikori bakava badashobora kuronka abakiriya benshi, kuko ibidandazwa byinshi abantu babironka hanze, babironka hanze y'isoko. Byo kubwaho bibona gute? Ibyo niko biri kweri, ntibabesha. Mu bisanzwe urabona uriko uratembera hamwe aka gasagara, hajya uhasanga imeza, hari imeza, gaca bituma bariya abantu bo mu gisagara basabagira muri ziriya meza ziri hariya. Aha rero iwacu tukabura abakiriya, tukanda byinshi, tukanura tutadandaje kubera iyo mpamvu. None n'iki kintu nyabaki bashobora gusaba uburongozi, abo baba babishoboye kubikora, abo baba babijejwe, ni ikintu nyabaki bashobora kubasaba? Ikintu twoshobora kubasaba, twiyumvira twese mw'iri soko, twiyumvira yuko bodushira hamwe isoko rikaba rimwe, kugira ngo abakiriya baje gusuma bakaza ari benshi. Okay, indi ntambamye isanzwe kuba numva iyo biri mu badandaza ngo hariho uko ibidandazwa byoba biri hikori rirerire, cyo byoba ari byo? Yego, najya nyene birimo kubera ibyo batwaka ku kwezi dutanga amahera menshi, mugabo atanyungu dukuramo kubera tubura abakiriya. Ikintu nacyo kimeze uko namaze kumva yuko cyane cyane igiterwa c'intori, aha imbo ntibavyidukiye cyane kubirima hamwe n'inyanya, ngo bibasaba ingufu nyinshi canke imitahe miremire kugira mu bikure iyo babirimira. Byose byoba ari byo? Yego, ugiye uduze kubitora hiyo utanga amahera menshi. Ubwa mbere yo kugenda ngo ushikeyo ni menshi, ayo kugaruka ku mutwe wawe ni menshi, ayo kurihiranya mu nka zizanye ni menshi, ucuhura uhaye ataco uriko urakorera kwera. Isoko nkuru ya Nyanzarake hariho isoko bita ku Ngoro, hamwe n'isoko abantu benshi bahuriramo. Mbe ni hehe musanzwe mugiye mudandaza amafaranga menshi? Oya, twebwe ntitwigera tuva ngaha. Oya, hariho bita isoko yo hanze iyo hageze ku mugoroba. Ni hanze niho turonka duke nyene dusumba ngaha. Reka nabashimire, hama nongera ndabasaba ko mwoshobora kugira ico mushikirije, cyane cyane hariho abantu benshi basanzwe batijukira aka kazi kanyu musanzwe mukora. Utubwire iciza cyako hamwe n'icyo ushobora guhanura abandi bamama, abandi bavyeyi basanzwe batinya gukora kano kazi mukora. Mu bisanzwe abagitinya gukora aka kazi baracari kure cyane,
mugabo uje gukora aka kazi yaba ugira uti wodusize hamwe abakiriya tukabaronka ari benshi haravamo ibintu byunganira urugo kuko nk'agasabune urakunganira umugenzi uturi kuranduka twaruka ukaba wunganiye umugenzi bigafasha urugo rero utarabyiyumvamo aracyari kure cyane icyo nomuhanura ko yoza muri aka kazi nawe kugira ngo urugo bitere bigenda neza. Murakoze cyane muvyeyi.